Mwiriwe canke mwaramutse nshuti namwe bagenzi aho muherereye hirya no hino, twongeye kubaha ikaze mu biganiro vy'imbonesha kure yanyu JCTV. Turi kuwa 18 Munyonyo mwaka wa 2021, akaba ari wa mwanya tubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Jewe ngira ndayabashikirize n'intunzi umwe Godefroid, nayo uri karatuma amasanamu n'amajwi bibashikira birongoretse uku ni Bienvenue tuyishemeze, turabahaye ikaze. Ingingo nkuru zigize ano makuru akaba ari izi zikurikira. Ikigo Istebu cari kiramutse gitumira inzego z'igihugu zitandukanye hari kuri uyu wa 18 Munyonyo mwaka wa 2021 mu ntumbero yo kwerekana ubuhinga bushasha ico kigo kizokoresha mu kwegeranya ibiharuro fatiro muri rusasuma itegekanijwe gukorwa mu mwaka wa 2022. Murabikurikirana muri ano makuru. Ikibazo c'amazi ku mutumba wa Gisovu muri zone Kanyosha cabaye ingorabahizi. Muraza kubikurikirana navyo muri ano makuru. Hahimbajwe umunsi wahariwe umugambi nawe urashoboye kubikora mu gisagara ca Bujumbura. Nibi nyene murabikurikirana muri ano makuru. Tubafitiye n'ayandi mu mwanya inkuru imwe ukwayo. Ikigo Istebu cari kiramutse gitumira inzego z'igihugu zitandukanye kuri uyu wa 18 Munyonyo mwaka wa 2021 mu ntumbero yo kwerekana ubuhinga bushasha ico kigo kizokoresha mu kwegeranya ibiharuro fatiro muri rusasuma itegekanijwe gutangura mu mwaka wa 2022. Gukoresha ubuhinga bwa none guharura mu burimyi n'ubworozi ni bimwe muri bishasha vyiyongereye muri iyi rusasuma igiye kuba. Sofonihicu Burundi aratubwira idonido. Gukoresha ubuhinga bugezweho mu kwegeranya ibiharuro, guharura mu burimyi n'ubworozi ari na bimwe mu bizotuma uburimyi n'ubworozi bugira intumbero nshasha, nibyo byashikirijwe nk'ubuhinga bushasha bugiye gukoreshwa muri rusasuma izoba mu mwaka wa 2022. Hari kuri uyu wa 18 Munyonyo umwaka wa 2021 aho ikigo kijeje kwegeranya ibiharuro fatiro Istebu cari kiramutse gitumira inzego z'igihugu zitandukanye mu ntumbero yo kubamenyesha ubuhinga bushasha bugiye gukora muri rusasuma igiye kuba muri uyu mwaka wa 2022. Kurikirana Sibomana Jean Claude ajejwe ivyigwa by'ubutunzi mu kigo Istebu. Rusasuma yabaye 2008 novuga ko ariyo rusasuma ikwirikiwe n'iyinye bakoresha impapuro, ariko iyi rusasuma y'2022 izokoresha ubuhinga bwa none. Muri ivyo byo gukoresha ubuhinga bwa none bituma tugabanya umwanya ibiharuro bizova mu rusasuma byofashe, kuko mwavyumvise aho umuhinga ariko aradusigurira yavuze ati uburyo bwofashije mu gutwara impapuro, uburyo bwofashije mu gushira mu mamashini ivyo biharuro, ubwo bwose buzotuma bigabanuka. Hama rero ikindi naco murabona ni rusasuma y'abanyagihugu iri kumwe na rusasuma ijanye n'ivy'uburimyi n'ubworozi. Ico ni kindi kintu ca mbere kizoba kigiyemo, kuko bizotuma turonka novuga base de sondage mu rurimi rw'ikinofunofu tukorera ko kubijanye n'uburimyi n'ubworozi. Ico ni ikintu gishasha cyane. Hama ikindi kintu mwavyumvise bariko barabaza ibibazo baravuga bati mu bisanzwe kubijanye n'abantu bavuka hariho umuntu wo mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu yabivuze ati twebwe twaragize icigwa gitoyi turasanga ivyo bintu byo dufasha kuko tutamenya kenshi ivyo bintu by'abantu bavuka tutabironka buri mwanya. Hanyuma umuhinga yasiguye aravuga ati by'ukuri muri rusasuma yabaye 2008 twaragiye tubona ibintu bitagiyemo, ati rero nibyo dutegerezwa kubikorera ko muri rusasuma izoba mu 2022. Murakoze. Abandanya amenyesha ko leta y'u Burundi yemeye guterera miliyaridi 2 buri mwaka kugira iyo rusasuma igende neza. Subira mu mukurikirane.
nk'uko mwabikurikiranye umuhinga yavuze ko itegeko ryashyizeho urusasuma ryagiyeho mu kwezi kwa 11 2020 hanyuma mu nteguro ijanye n'amahera leta izokoresha w'ibihumbi 2020 ushira 2021 ayo mahera yarateguwe aho leta yemeye ko izotanga miliyardi 2 buri mwaka aho rero nobabwira ko nkuko mwabikurikiranye mwabonye ikirangamisi kijanye n'ubwo rusasuma mu bisanzwe abantu barumva ngo rusasuma rwo mu 2022 mugabo rutwara ikiringo c'imyaka 5 urumva rero leta yariyemeje ko izogenda itegura mu mahera ategekanijwe gukora mu kigega cy'igihugu miliyardi 2 buri mwaka hama rero mwavuze muti muravye hariho novuga amafaranga ngana imiliyardi 28 y'amafaranga novuga y'amadolari imiliyardi 52 z'amahera y'amarundi muti rero uruhara rwa leta muri ayo mahera n'ayari ngira ngo nkuko twavyumvise igihambaye nuko leta yerekana ugushaka kw'ico gikorwa kiba kiriko kirakorwa hanyuma abayifasha bakongera bagaterera kuko ivyo biharuro leta iba ishize ahabona birafasha no mu migambi y'iterambere abo bayifasha bakabona bati tugomba gufasha mu migambi y'iterambere ivyo tufashiriza ko biri ku rugero n'ibiri nico gituma aha turakenguruka tukavuga tuti leta ko yerekanye gushaka kwayo ikavuga ati buri mwaka jewe nzohora ntanga imiliyardi 2 mu mahera leta ikoresha bijanye n'iyi rusasuma hanyuma inama nshingamateka iramaze kuvyemeza mwavuze muti iyo bimaze gutanga ngahe amahera yemeye muri uwo mwaka w'ibihumbi 2020 gushira 2021 yose novuga ko bivanye n'integuro kubariko barakora iyo rusasuma amahera akenewe arahari. Ikibazo c'amazi meza ku mutumba wa Gisovu muri zone Kanyosha cyabaye ingorabahizi. Mugisha David yahatembereye aratubwira idonido. Ikibazo c'amazi meza cyabaye akananira abahinga aho ni ku mutumba wa Gisovu komine Kanyosha intara ya Bujumbura. Abene gihugu twaganiriye mu gacimbiri benge na gihinga bo kuri uyo musozi baratakambira abajejwe intwaro kubaronsa amazi meza. Aho ni mu gihe hafi ubucimbiri bubiri buhurira ku ibombo rimwe kandi naryo nyene amazi akaba atari ikirenga. Ibintu biruko mu gihe hari amatuyo kugira bashobore guha abene gihugu bose amazi meza amaze hafi umwaka wose arunze mu bitaro byo kuri uyo mutumba. Hariho umugambi wo kuzana amazi uheze igihe kirekire ntibirakunda ndetse n'amatuyo hari imfashanyo zashoboye kuboneka ziracaraho ntibirajya mu kuzimu mva ivyigwa byaraheze ariko babura ubundi buryo bwo kubikora. Ni kuvuga ngo kuno munsi turitiza umukozi akatakwiye tuvomera mu myonga canke ruguru kaduga ibido icushika mu mafaranga amajana 7 y'amarundi. No kuvuga ko ibibazo ni byinshi isuku iradutera murabona kino kiza ca corona covid-19 naco nyine naho kitigaragara kiboneke ngaha hari gusanga kimbura tugira amakenga ugasanga ibintu by'isuku bikatugora cyane gose. Ego mbe musabiki abarongozi abajejwe gukemura ivyo bibazo by'abene gihugu bijanye no kubura amazi. Twebwe turabitura abatwara umutumba tukabitura chef de zone ya Kiyenzi nabo bagaca bishikiriza mu komine no kuvuga yuko bagaca batubwira ati kibazo barakizi baracarindira uburyo kugira ngo kushobore kuboneka kugira ngo bashobore kukidukorera ico kibazo. Nibuheruka haraje abagenduzi baje kurondera amazi ngo dufashe amazi yo mu Kinogo ngira ngo vyondukarabe ko bavyita mu gifaransa ari forage hanyuma kushikura munsi baragize akayitide hamashatwa ko bazogaruka muga turacabiteze twumva ko umugambi w'umukuru w'igihugu ntituraronka inyishu gushika isa mugabo mu kwizigira mu kwizera turizeye ko igihugu gizo bidukorera. Ikibazo c'amazi nk'abanyagihugu ntibaronka amazi akwiye. Urabona nk'ibombo ubu isigaye ikora ni bombo imwe ikora yegereye ibitaro
byaja ku gacimbiri mu gihinga mu gihinga urabona igice cyo mu gatuta igice cyo mu kobenge aho hose twita ngo ni nk'ubugaragwa yaba ni mwirohe nta mazi nta mabombo meza ya kizungu ya kijambere ariho ugacucira n'iyindi mitumba myinshi itari iri ngaha ikeneye amazi twebwe kwa kwifuza ikintu kimeze ukuntu mu gacimbira igihinga hatuma haba amabombo 3 kubenge habonekane amabombo 2 twaritanze turaca imikobeko yo gucishamwo amatiyo y'amazi ariko tumaze igihe kirekire tutabona amazi. Imiryango yacu biboneka ko atagikozo ishobora kwandura indwara zivuye ku isuku rike. Amashure ntagira amazi, ayo n'amajambo avugwa na bamwe mu bene gihugu twasanze aho. Twari twarose amazi yari yavuye ahantu bita Mukeza. Ayo mazi rero tumaze kuyaronka aha bari baciye imifurege guca ngaha kugera aha hepfo wacu ngaha aho bita Kubenge. Rero ikibazo cyaciye kihaca nuko twebwe abanyagihugu kuko nitwe twari twatanguye kugira ngo tutangure kuza turaraba ubwene two bwira imifurege kugira turonke amatiyo ashikana amazi nyene ngaha mu bice ngaha hepfo. Rero sinzi rero icabitumye kidatuma yuko amazi ashobora kubandanya gushika ngaha hepfo kuko nkamwege ndazi muraje imbere ashobora kudushikira imbere. Ikibazo cy'amazi kuko ni kibazo kenshi cyama kituraje ishinga. Twabamenyesha ko twarondeye umukuru w'umutumba kugira tumubaze ico kibazo turamukena kuko yarakiswe n'amagara. Tukiri mu Gisovu nyene abarimyi bo kuwo mutumba bamenyesha ko hamwe imvura itogwa imirima yaho yahakwa kuma. Kurikirana Nowe Irankunda aratubwira idonido. Hamwe imvura itogwa neza imirima yacu irahakwa kuma inzara idutere mu miryango. Ayo nayavugwa na bamwe mu barimyi bo ku musozi Gisovu. Turi ku gacimbira ibenge umutumba wa Gisovu komine Kanyosha intara ya Bujumbura. Hanyuma rero agatasi uko tukabona ko musanzwe dumwirimizi hano ndimo ndakora no kuvuga ko agatasi karuteye ubwoba cyane gose. Ibihe byagiye bihindagurika uko n'ijyambere tubonye bitameze neza aho gushika ubu mu kwezi kwa Munyonyo kwezi kwa 11 tutarabona imvura igwa neza, ariko ibindi bihe biheze twasanga imvura igwa neza cyane gose tugasanga ibiterwa byacu bitotahaye bimeze neza. Rero turafise impungenge yuko dushobora gusanga ibiterwa bitameze neza ndetse hakazoshobora kuba n'inzara muri kino gihe cy'umwaka tugiye gutangura. Muri rino rima ry'agatasi imvura ntiriko iragwa neza, imirima irahakwa kuma. Ivyo ni bimwe mu byo twabonye kuri uyo mutumba aho bamwe mu barimyi ubona ko basa nabihebuye bagatabaza Imana. Yehova nyene ngabo wenyene ni waduhimbura. Ibintu byose turondera tubishira mu maboko ya Yehova. Ariko naho biruko abene gihugu baho barashinga intahe ko bari baronse ifumbire kare kandi ku giciro ciza. Intabire twarayironse hariho ishirahamwe Oxifine niyo yashobora kuturosa iyo ntabire ifumbire yaba tutahaza canke imbura n'ishwagara twarayironse kandi ku giciro kimeze neza. Yego mugusa musabati ikirere cyo genda neza umwimbo murashobora kuronka muga kitagenze neza umwimbo uzogora. Yego cyane ikirere cyo genda neza twokwimbura neza. Yego. Hahimbajwe umunsi wahariwe umugambi nawe urashoboye kubikora mu gisagara ca Bujumbura, bikaba bibaye muri yandwi yahariwe ukwitunganiriza imigambi kw'isi yose. Kurikirana Sofoni hicu Burundi aratubwira inkuru iramvuye. Muri yandwi yahariwe ukwitunganiriza imigambi kw'isi yose hahimbajwe umunsi wahariwe umugambi nawe urashoboye kubikora mu gisagara ca Bujumbura. Ugwaruka rw'abarundi rwitunganiriza imigambi ruva mu mihingo itandukanye y'igihugu cy'u Burundi rukaba rwari rwahishikiye aho abitwaye neza bahawe n'impapuro zemeza ko bitwaye neza ivyo bita certificat. Alida Habonimana ari nawe arongoye umugambi nuku aratuyagira ibijanye n'uwo mugambi aho amaze gushika ndetse naho yifuza kugera. Nuku ni nawe urashoboye kubikora mu majambo yose hama ni imbuga nabivuze ni imbuga ngurukana bumenyi. Turi kuri Facebook, Twitter na Instagram. Hama hariho ibiganiro bica mu maradiyo atandukanye
hariho n'ibiganiro bica no mu mateleviziyo rero ni ibiganiro vyerekana ibikorwa vy'ugwaruka ego umugambi mu bisanzwe watanguye mu mwaka uheze mu 2022 cyangwa 2019 wavuye mu rukurikirane rw'amahuriro yahora aba rimwe rimwe ahuza ugwaruka hama kubwo ikiza ca covid hacaba umugambi witwa nuku tuvuga yuko uhuza ugwaruka rwinshi duciye ku mbuga ngurukana bumenyi tukamenyekanisha rero ngo gwaruka ibikorwa byabo ururiko rurakora hagati mu gihugu mu province yose turabasanga rero ku kivi hama bakatusigurira bakatubwira inkuru zabo ingene batanguye kubw'ivyo rero twasha dishira kuri izo mbuga ngurukana bumenyi hama tukaca turonka urundi gwaruka n'abandi bantu benshi bagira ko ico bavuze kuri izo nkuru tuba turiko turatanga ego mu bisanzwe ico nibaza kumenyekanisha umuntu uri ku kivi atarakuzi ukamushira aho miliyoni z'abantu zimubona biruta amafaranga no kubwira nk'akarorero nk'uwitwa Egide umu entrepreneur w'Imwaro arashobora nk'ubu uya ariko aronka abanyeshure benshi bamusanga ahari Mwaro kugira abaforme hama abaho ubumenyi kandi abo bararihisha 50 ku muntu hariho uwitwa Izahaki w'imakamba ubu nyene duhejeje kuvugana ambwira yuko umu partenaire wiwe canke umuntu amufasha mu buryo yavuye mu gihugu Afrique du Sud yashitse bazogira ibirori vyo kugurura icese ivyo bintu itariki 22 z'ukwi 12 uwo wese bahujwe na nuko yamubonye kuri izo nkuru tuguma dutanga hariho abitwa Elvani bagira ibizino mu Ruyigi ubu bari engagé bariko barakora mu mugambi wa RET abo bose bashoboye kuronswa ubuzi bashoboye kuronka ivyo biraka kubera babasomye bakurikiranye inkuru zabo mu bisanzwe turi ku myaka 4 n'ubundi ko ari umugambi ukorerwa ku bihinga ngurukana bumenyi ni ikintu kizobandanya dufasha mu mugongo na ambassade y'abapeyiba canke n'abandi ba partenaire bose ico kintu kizobandanya kuko nikihagarariye ngaha gufasha aba entrepreneur ni umugambi twihaye twebwe mugabo kandi twizera neza yuko uwo mwaka umwe uheze n'uwo mwaka undi ugira utangure hazoba hari abantu benshi bariko barabona igituma bo ushigikira atari twebwe gusa twatanguje umugambi mugabo bashigikire n'ubwo gwaruka turiko turapromotinga n'ubwo gwaruka turiko turateza imbere uwo mugambi nuku usanzwe uhuza ugwaruka rwinshi biciye ku mbuga ngurukana bumenyi maze ukamenyekanisha ibikorwa mu ntara zose z'igihugu wagiriye akamaro abateri bake mu nkuru zacu zo hanyuma tukazoyagisha bamwe mu bafashijwe n'umugambi nawe urashoboye kubikora Nino kuri no nkuru tugarukirije ko amakuru twaye twabateguriye uno munsi tubamenyesha ko imbonesha kuri JCTV muyikurikirana muciye ku mbuga ngurukana bumenyi YouTube, Facebook, Instagram, Twitter mwanditse akajambo JCTV naho ubutaha